Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Aka ni kakanya kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 12 yo mu gihe gisanzwe mu myaka y'igihagwe. Ngaho twakwijambo ry'Imana ry'uno munsi, igisoma ca mbere cavuye mu gitabo c'Amamuko igabane ca 16 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 12 no ku murongo wa 15 gushika kwa 16. Izaburi ni 106 nayo inkuru nziza niyashikirijwe na Matayo igabane c'indwi umurongo wa 21 gushika kwa 29. Dutega amatwi umukama Imana tuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Sarayi muka Abrami ntiyari bwamuvyarira umwana, kandi yari afise incoreke iva mu Misiri ikitwa Agari. Sarayi rero abarira Abrami ati, raba umukama ntiyampaye ikibondo, genda wegera incoreke yanje, kumbure kuri we nzoharonkera abana. Abrami aremera iryo Sarayi amubwiye. Nuko rero Abrami amaze imyaka 10 mu gihugu ca Kanaani, umugore wiwe Sarayi afata incoreke yiwe Agari, umwe yava mu Misiri, ngo amuhe Abrami umugabo wiwe. Uno rero araryamana na Agari, nawe araheza asaminda. Abonye ko asamye inda, ntiyari acubaha inabuja. Sarayi arahava abwira Abrami ati, aka gakengerwe urakabazwa, nari naguhaye incoreke yanje, none kuvaho iboneye ko ifise imbanyi yama inkengera, umukama naducira urubanza twe nawe. Abrami aramwishura ati, erega incoreke yawe niwe uyigaba, nuyigira uko ushaka. Sarayi yamashinyaguriza incoreke yiwe Agari gushika Agari amuhunge. Umumarayika w'umukama aramusanganira hafi y'isoko rimwe ryo mu gahinga riri mu nzira ija ishuri. Uno mumarayika aramubaza ati, ewe Agari incoreke ya Sarayi, uvaho ukaja hehe? Aramwishura ati, ndiko ndahunga mabuja Sarayi. Umumarayika w'umukama amubwira ati, subira kwa nyoko buja kandi umugamburukire. Yongera ati, nzosasagaza uruvyaro rwawe ntibashobore kuruharura. Amubwira ati, raba ufise imbanyi, uzoyivyaramwo umuhungu, uzumwite Ismaheli, kuko umukama yumvise ingene wari ugowe. Uyo mwana azomera nk'indogobwe y'intagondwa, azogwanya bose bamugwanye, azopfa aho yishingiye insago zo gusita bene wabo bose. Agari araheza avyarira Abrami umwana w'umuhungu, Abrami akamwita Ismaeli. Abrami yari amaze imyaka 86 aho Agari amugiriye se wa Ismaeli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Shemeza umukama kuko ari mwiza, nkako ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Ninde azobasha kurata ibikorwa vy'umukama? Ninde azoyaga ubuninahazwa bwiwe? Shemeza umukama kuko ari mwiza. Hahiriwe abakora ibitunganye, abama bakorera ubutungane na ntaryo. Kubitiza ijisho se mukama ku gihugu cawe, ntunyibagire mukama, unyibuke. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Tabaranya ungarukire ko ku munsi w'ubukiriro, nezerwe hamwe n'intore zawe, nezerwe n'akanyamuneza k'icibare cawe, mpimbarwe hamwe n'intoranwa yawe. Shemeza umukama kuko ari mwiza. Ije dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo nko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu abari abigishwa biwe ati, erega bagira ngo mukama se bazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Abazokwinjirayo ni barya bakora ico Data ahangamye mu ijuru ashaka. Uyo munsi benshi bazombwira bati, mukama ntitwavuze ibizoza ku izina ryawe, ntitwirukanye amashetani ku izina ryawe, ntitwakoze ibitangaro vyinshi ku izina ryawe? Nanje nzoca ndababwira imbona nkubone nti ntaho nigeze ndabamenya mve mu maso mwebwe mwirwa mu kabi.
Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikaza vyahigiye iyo nzu, ariko ntisiduke kuko yubatse ku rutare. Nawe uwumva ayo majambo mvuze ntayakore azomera nk'ikijuju cubatse inzu yaco ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikisuka kuri ya nzu, nayo igasenyuka hagasigara yifumbereje. Yezu ahejeje kwigisha ishengero risigara ririkugura ivyo avuze kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru ataho bihuriye n'abigisha babo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, turabandanya tuzirikana ivya Aburahamu sokuru wacu mu kwemera. Ejo haheze twarumvise ingene Imana yagiraniye isezerano nawe imwemerera uruvyaro rudaharurika. Urahati ijoro ryanse guca rikurisha ubwo waraje, nguyu Sara muka Iburahimu yihebuye ko iryo sezerano ari gihuha. Aca yosha umugabo kuvyara ku nshoreke, meragira ko aranayimuhereza. Aburahamu nawe ajako yibagira ico bayaze n'umukama, aryamana n'inshoreke yiwe. Emwe abigire bibeko. Agari yaciye asama, ivyari vyoya bicika amaraso. Amaze kubona ko yibungenze, aca atangura kwigira akaraha kojahe, acika agasharita, atangura kutubaha inabuja. Erega abavukanyi amanyama ategwa n'agashambara, nkeka yaratwaririje ukugangura sinzi. Wa wundi atige ko bacikwegera amakara. Sara muka Iburahimu yasigaye yatangaye, yicuza ico yabigiriye, gushika naho atangura gutonganya umugabo kandi ari we yashikirije iciyumviro. Bavukanyi rya mukuru riratinda ariko ntirihera. Umukama ni mudahemuka kandi yama yibuka isezerano yiwe. Ni vyiza ko tugumana ukwemera ko ivyo yaturaganiye bizoranguka kuko n'Imana itazi kubesha. Mbega ntaho turondera guca mu mayira ya hafi ngo dushikire ivyo twipfuza, tukibagira guheza hagohemuka ibigori bikera. Ntabarondera amatungo hasi kubura hejuru, mbere no kwica bakica, bakibagira ko inzira za hafi zamaze abatwa. Ntabirirwa barasahura, mbere babishikana bagashimira Imana ngo Imana irakoze, mbere n'icicumi c'ugukenguruka bakagitanga. Hagari yahavuye afata ingingo yo gukinjura, kuko inkuba zibiri ntizisangira igicu, kandi uri n'umutwe muto awurinda uruguma. Ariko Imana y'umworo ntisinzira. Umumarayika w'umukama ngo yamuserutseko araheza abona ayagowe. Niko kumusubiza inyuma, ariko amutegeka kubaha no gusonera inabuja. Ariko abavukanyi Imana yanka igicumuro, ntiyanka umunyabicumuro, kuko umuntu yaremanywe ishusho y'Imana, kandi iyo Mana ibwirizwa kuyibungabunga. Irumva ibisabisho vyacu, maze ikaducorora ikadusubiza ubwigenge, imaze kudukura mu vyo twivayanzemwo. None bavukanyi ntabo twaciriye umukenke, tukibaza ko ataco bovamwo. Ntabo akagaye usanga karenze, bakibagira iyo bavuye, guco bagasigara bigenza nk'uduhene two muci. Uraho niwe yavuze ngo Imana yakumanukanye mu gisagara irashobora no kukudugana atagisabwe. Ntabahimba ico yimena bagasigara bavuga yamuhe, atawe bubaha, guco bagasanga bibavyariye amazi nk'ibijusha. Muri vyose na hose umukama duhamagarira kujanisha imvugo n'ingiro, guco twirinde guca mu nzira zidashika, twibaza ngo turonse ivyihuta kandi tutaruhiye. Umukurambere niwe yamaze ati akarimi gasosa gacana inka ku kiraro, ariko araheza aragwaragaruka ati akarimi kakuresha siko kakwabira. Muri no nkuru nziza, umukama Yezu aduhamagariye kujanisha imvugo n'ingiro vyacu, maze ivyo tuvuga birangukire mu bikorwa. Ntashatse kutubuza kumuvugira no kuyaga ivyiza yakoze, ariko ashaka ko abantu babonye ibikorwa vyiza dukora n'imigenzo myiza ituranga, barinahaza iyo Mana muremyi wacu. Ubundi bwo twabaye nk'abafarizayo ngo murumvirize ivyo mvuga yamara ivyo nkora mu vyihoze. Papa Paulo wa gatandatu niwe yavuga ati si yo ubu ikeneye abashingira intahe umukama gusumvya abagwiza amajambo.
Yezu arashaka ko tuvavana n'ubwiyorobotsi busigaye bwigize ndanse mu bantu, ugasanga umuntu aboneka nk'intore ukamengo ni umumarayika yarungitswe kw'isi kubera akaroya abantu, ariko mu mutima ariza mfyisi zambaye ubwoya bw'intama, za mfyisi zisahura, ugasanga yuzuye ishari, inzigo, akama ariko yumvira nabi bagenzi we, canke akama ariko yumvira ingene yotunga bitamugoye, maze amarira ya bene wabo ntihagire ico amubwira. Biroshe mwa kino gihe kubona abantu bemeza ko Imana ariyo ntoranwa yabo, mbere ko n'ubuzima bwabo bwose baburagije iyo Mana muremyi wacu, ariko ibikorwa vyabo bikarindwa umubi. Mwene abo inyubakwa zabo bariko bazubaka ku musenyi, bizosenyukira rimwe umunsi urizina. Ibikorwa vyacu nivyo bikwiye kugaragaza aho ukwemera kwacu kugeze nuko kungana. Niturangwe rero n'urukundo rwitangira abandi, twirinde ivyo vyose bihubanye n'ukwemera kwacu, umubano mubi, ubugunge, ishari, inzigo n'ibindi vyose bidutesha agaciro. Twiteho abo bose bari mu bukene na nta kirenguka, niho tuzoba turiko twubaka inzu zacu ku rutare rutayegayega. Twirinde kurondera kumererwa neza tubanje gucinyiza abandi, kuko amatara yacu sayo kwaka tubanje kuzimya ya bene wacu. Niho Yezu adutumiriye kubaka ubuzima bwacu ku rutare rutayegayega, kuko kurikira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Mu gushingira ubuzima bwacu kuri Yezu tuba twirinze guhitanwa n'ibihuhusi vy'iyi si bituma turondera ubuzima bworoshe, tukibagira kwa Mungura nk'ariyo mazikesha. Ivyo bihuhusi ni vya bindi birondera kandi gukura Imana mu buzima bwa muntu, bikatwibagiza ko igiti gishashaye kwama cubaha imizi. Dusabe umukama umutima wo kwemera, maze turindirane umwizero utazeruka, iranguka gisezerano yiwe, tuze duheze tuberwe no gutorana mu bwami bw'ijuru ubuzima budahera. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorana Imana.